igenekerezo rya 11 turi ku kibuga c'indege turi kumwe n'umwe mu baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo zihimbaza Imana mugabo kandi neza na neza ivyo yoba agiyemwo canke yoba agiye hehe dukundire kwanza turamutse n'amahoro ni sawa turakunye ku kibuga c'indege kuba ariko baradukurikirana bamenye Aimable agiye mu gihugu ca Australia ego janwe n'ibiki ngiye kubayo ariko kandi hari n'igikorwa gitegurwa na Denison tugiye gutunganya uru rugendo rwawe nico gikorwa bifitanye isano gute hatanguye urugendo n'igikorwa kiza guhitamo kubera ko nari isanzwe ndi mu bantu bari bamenyesheje ico gikorwa akiri kare bicaye biba vyiza ko noca mba muri ico gikorwa ego ico gikorwa rero kigiye gukorwa ryari he tariki 23 Australia nyene ego Aimable Bayisenge mbere ko tubwiye bijanye n'ico gikorwa c'iyo tarike neza ko bigiyemwo iyo gahunda yari isanzwe ihari mbega nike kintu ugiye guserva hanini cyane muri Australie bijanye n'akazi kawe bijanye na gospel nike kintu ubona ugiye guserva ukwe muri Australie nkuko twari dufise intumbero yo kwamamaza ubutumwa no kubushikana kure mu mavizo yacu yuko tutobigarukiza ngaha ahubwo vyoshikira amahanga n'amahanga tubwira ubuntu bwo gutwara message ya message canke bwa butumwa bari busanzwe buri nganye kuri twebwe n'amahirwe yo kubushikana kure tuzokomeza gusereva ubwo butumwa bwiza biciye muri gospel indirimbo mpimbazamana ntubona yuko uzohava ucutakara gato ariko nyine ugera rugeze ko ugaruka gusoza indirimbo Jehova uri kumwe na Sandra Mapendo mbega iyi minsi ugiye kumara mu gihe byo butaramenyera hariya uyumva gute ubwo ntabwo ucutakara gato yatukubure canke hoho turishire nimbo zo bibandanya canke uzoce kubandanya wirira nko hariya nico gituma bibiri bivuga ngo uwubatse ku matanguriro ntigera abomozwa n'icyaje cyose bisubira ko niba twubatse ku matanguriro nahinduka nuko nahinduye ikibanza ahubwo birakomera cyane kubera ko nahinduye ikibanza twiteze kubivamo twiteze kubikomeza cyane uretse rero ko akazi kawe gakora cyane mu gihugu cy'u Burundi hari ahandi wari umaze gukubitira atari ngaho yose barazobwiye Tanzania yamaze kwakubitira ego yamara ibikorwa benshi bamaze kugenda tuca tubabura ico twemeje cyane cyane abakunzi bawe ko tugiye kubandana tuko turakubona ico nabemeje nuko tuzokomeza gukora ahubwo tugiye kurushiriza gukora ico no babwira ego umaze kubona yuko ufise no rugendo mbega nike kintu cyaje mu mutima cyane ufatiye ku mutima bwa misi yose ufatiye no kuri carrière yawe muri gospel icyambere nuko hahindutse ikibanza numva kumengo ni ikibanza gihindutse muri uko guhinduka ari imwe bimera nka bishasha ariko turizera ko umwami azobidufashamo ego nimba atari banga Sandra Mapendo ni umwe nuvuga ngo mu basanzwe baba hafi y'ibikorwa byawe nike kintu uvuga kuri we na cacene ko nimba atari banga mbega Australie byagenze gute kugira ngo iziragoye byagenze gute kwa Aimable Bayisenge kugira ngo ayibone emereye ku cambere Sandra ni mushikanje ni uwo dusanzwe tuvukana mu ndimwe ikerekeye naco ica visa ni ikintu kiri sinokivugira en public murakoze cyane icambere nico gikorwa kizoba tariki 23 Australia icya kabiri naco ma projet twa dufise twe dusanganywe nga mu Burundi bigiye tuca tugenda kuyabandaniriza ari Australia mu kazi kawe nta kigiye kugabanuka ko bigiye kongera ko cyane ego ariko utaranashika muri Australia ubucuti bwawe bumeze gute n'abaririmbyi basanzwe bariyo bamwe dusanzwe tuvugana n'atari bose twayaga kuri telefone ubucuti busanzwe ari bwiza cyane ego reka tugushimire mu Burundi twitege yuko ari nyuma y'imyaka ingahe kandi bisura ico bisaba ko manza gushika ubwa mbere kugira ngo ndaba akarere ko bazoba kameze bitewe nuko akarere kazoba kameze nivyo bizoduha kuvuga ngo reka tugaruke canke reka dufate igihe kanaka tugaruke ariko kandi twibukanye yuko muhira naha mu Burundi
ikintu wasengeye cyane kuzoba niwashika muri Australie no mu gihe kanaka cyo ari iki ndifuza ko mu myaka 2 canke mu mwaka umwe mu byo sengera nifuza yuko no kwamamaza ubutumwa hajya hano Australie binashobotse ngende no mu bindi bihugu kuko hariho Canada hariho Amerika atandukanye ntibugarukira hajya byongora ko novuga icyo nobemeza kubera ko turi muri gospel ni biragoye ingene twemezanye ariko icyo umwami azodushoboza gukora cyose tuzogitunganya uko nyene ego murakoze cyane evenement yateguwe na Denis benshi bazi kuri maguru kisanzwe cyarateguwe mu buryo bwagutse cyitwa Mega Festival kizoba kirimo abaririmbyi batandukanye harimwo Sandy yo mu Burundi David Trésor harimo abaririmbyi batandukanye aba PEF n'ahandi hose abaririmbyi barabitunganije neza kuko tubona n'abatumira cyane ku bantu bari muri PEF Australia kugira ngo bashike mu ico kibanza azoba ari kibanza cy'ubwiza azoba ari kibanza gikoranijwemwo ingabire zitandukanye zimaze kuba zikoranijwemwo ingabire zitandukanye hari ubwiza bw'Imana buzogaragara mu ico kibanza murakoze cyane hari indi afishe tuheruka kubonako ubunyene vuba yarigiye kuba warugiye kuzoperformingamwo mbega uzoperformingamwo uri hariya nyene bizogenda gute ni kimwe bavuga ngo imigambi y'Imana rimwe na rimwe biragoye ko hariyo tutamenya ku Mana ubwacu twateguye nk'abana b'abantu Imana yashimye ko bigenda uko nyene bisigura ko tutashobora kuboneka tunasabe n'imbabazi cyane mugabo twaravuganye n'abarongozi uko byifashe ego nka Aimable wa gospel yasanzwe ari indirimbo mpimbaza nk'uko gospel bivuga ku rubuga rwa YouTube biragaragara neza yuko indirimbo yawe ya mbere mbega ubuntu imaze imyaka 4 imaze gushika ku rubuga rwa YouTube bisigura ko umwanya tugeze ku myaka 4 umaze gushika ku indirimbo yawe ya mbere ku rubuga rwa YouTube mbega imyaka 4 y'intahe umaze kuronka ifatanye n'umuhamagaro wawe intahe ya mbere ni imitima y'abantu bamaze gufashwa n'indirimbo kuko ugukora kwanje na biherekejwe n'intahe ukumva ko bifashije nukumva intahe y'umuntu kanaka yakijijwe y'umuntu kanaka yahezagiwe y'umuntu kanaka ari karahimbaza Imana biciye mu iyo ndirimbo cyangwa izo ndirimbo ni kumva kandi yuko arundi gwaruka ruko rahaguruka bitewe nuko bitegereje bararaba baravuga ati twokwigana cyangwa twoca mwinzira iyo niyo numva ko ari nahe zageze iraba muri iyo myaka 4 murakoze Aimable imyaka warumaze mu Burundi wari kurakora kandi muri gospel hari ahantu warugeze ni bande ugenda uvuga uti bano ngenda bashimiye bivanye n'intambwe warugeze ko aho bakugejeje ni bande uvuga uti ndavuye mu Burundi ariko ndagiye nshimiye bano abasanzwe bari nga mu Burundi nyene ndashimira ubwa mbere abavyeyi banje ndashimira kandi n'abadutanguriye umuziki ngene badufasha mu kudukomeza mu kudutera intege mu kuduhanura mu kutwereka inzira aho dushitse hose umuntu wese ashikanukana bitewe nuko arundi ari imbere yiwe amwereka inzira rero ndashimiye bakuru banje muri umuziki wa gospel uguhimbaza Imana no kutazira shimira n'abanteye intege nakora ama evenement narakora ama evangelisation barabara nagenda abona abantu badushigikira hari watubwira ngo felicitation hari n'uwundi yagwa ifana hari n'uwundi avuga ati akabafre nta kuntu wonyemera nkatanga amafaranga aho bose bariho ndabashimiye bose eka mbere sawo bonyene hari n'abandi basa nk'abatugwanya muri uko kutugwanya bigatuma dukorana irindi shaka cyangwa kundi kumva ko dutegerezwa kugirana aho bose ndabashimiye murakoze cyane reka tugushimire twifuze n'urugendo rwiza ni igikumaze gukumbura ubu nyine utaranagenda Burundi katugushimire murakoze cyane